nk'umuntu yamavuga ko akijijwe tuha agaciro abantu baringa 300 baje kuri stade ETS Kamenge ivyo bisigurike bisigura bari bose bari bakijijwe oya ega baza kurondera Imana sibose akijijwe harabaza kwirondera kugira ngo baronke agakiza biriya bihumbi vyose amajana vyari haki byari byaje kugirika bari baje kurondera Imana kwirondera mu gikorane cyateguwe n'umukozi w'Imana NDIKUMANA ikibera ikikosa rya mbere reka ndaribereke naho mudashaka kuvyemera ikosa rya mbere kirazira kuja gukora concert uzi yuko abantu benshi uri umuyobe ufise abayoboke benshi ntiwige ugire etude d'imiriye y'ahantu ugiye gukorera Kurahuje niho yari iri harya anya hari amambirance none ubona yabafashije iki none umenga umuntu nta gaciro afise kuyagute ahandi hantu bindira apana uvuge nka bya bipfafa byiwawe ngaho KOCO gupfa nisi bisanzwe none KOCO bisanzwe burya yari mama wawe yapfuye ubu uri kuravuga iryo jambo Imana ibababarira umuntu wese avuga iryo jambo mba numva umengo nofata nkafata inkoni nkamukubita ubuzima bw'umuntu mwe murabuzi mwebwe ariko KOCO nawe Frank nawe habwa Imana ishimwe nimba koko nimba bapfuye bakiri umwami Yesu mukiza mu buzima bwabo ubizi gute ko umuntu ari wamenye ibya benshi bagija gufana bagenda bemwe isengero reka ndaguha akarorero mu masengero atarimo ama miracle ko atabantu bajaye giye numva ngo none ngo abantu 8 muri bijya bihumbi vyose ngo hagapfa abantu 8 ngo hari ico bitwaye ca wimvira leta muri bajya abantu 8 ari mama wanje yapfuye cyangwa umwana wanje yapfuye cyangwa papa wanje cyangwa tuvukana no vyifatamo gute no bandiko ndavuga iryo jambo niho uzocu umenya uburemere bw'abantu babuze nagiye mbona abandi bavuga ngo none ngo bari kuguma muhira ntibari gupfa ngo numunsi wabo exactement numunsi wabo none ndababaze yo mana KOCO urupfa aho buri hose nimba washikiriwe uratse impamvu uri kurabivuga ivyo nturahura n'abantu baburiye hajya kaca avuga communique nkijya kugihanganisha abantu nkakurya rero witware neza nturogotwe ku mukozi wayo umviriza witware neza nturogotwe ku mukozi wayo baravuga koko ni werekwa ibiki nibiki none werekwa gute nyene wewe gutuva ngo weretse ku mukozi w'Imana NDIKUMANA wewe KOCO NDIKUMANA igikeda yo ni giki ni ntumwa ya Kristo bavuze yuko yoba ari amasacrifice ibitambo yoba yaratanze zoba ari byo kuri wewe ama sacrifice kubera ikatobitanga wewe si umuntu ntakeneye kubaho mwabijuju jewe chambona neza uruyoka ruje mpagaze nkunga ruraza uri kurumva jewe ncamfata inkoni ndarukubita gwari runini rutagiraho rurehera ari rurerure ndarukubise mbona ruragize trace rurakwaburutse ku ruhande rurakomeretsa ariko ruguma rugenda urumva sinari gushobora kugwica urumva chambana ruvuyemo rero NDIKUMANA afise ari mu kamodoka kakajipe nkaba mbeshe nongeye kurahira Imana yo mwijuru c'Imana kandi kwerekwa reka rero ndabakurira inkoni ku gishisi egome ni kubera mwebwe mwumviriza kanguka mwumviriza ivyo nyene nta n'ijambo musoma urumva mukunda gufana ntimusoma ijambo ry'Imana rivuga yuko Imana abikunda iberekera mu ndoto urana wa munsi bari hariya mwari hariya kuri ETS jewe navuye iyo mva ndushe ndavuga Mana reka ndyame gato ndarusha saa 3 ndikanga nasanga ndyame 30 minutes canja mu nzozi cambona NDIKUMANA atwaye trait urana trait ishaje gishaje gose muga nkabona ahantu haca n'ahantu habi cyane hatembagara gutya hari Mana ahantu habi barabara ribi cyane cambona ahantu hose iyo trege ndiraca abantu bagenda barafa mani korera ku bugombe bwanyu mwebwe jewe kuva aho yagiriye hajya kuri stade NDIKUMANA sindabana n'umunsi numwe igitangaza kihabaye ngo umuntu ngo yaragwaye ngo amaso ngo ntiyakanura ngo yahumutse sindabona ibimuga vya nuko atavyushaka kubona kiretse babandi bagenda bacumbagira. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeza komeze neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherera. My name is Frank the answer iyi African TV sanda kaze wewe uri dukina uri mu Burundi mu Rwanda mu Tanzania mu Kenya mu Burayi ndetse mu gufu by'abana ndavuga Martin Nabi Saudi Arabia Dubai Canada Australia Zambia Malawi Mozambique ndetse n'ahandi hose kwisi mege mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi udasanzwe kandi wanagira amahirwe kwakira umusango adasanzwe no muzi musanzwe mukunda mu bitandukanye yitwa Coco Claudine hana mandako basanzwe batamukunda uno munsi mwe twaje kandi ngo tuganire. Karibu sana
Merci beaucoup. Umeze neza? Ça va. Kusaniza gakoko. Niko namwe. Kwa cawe rero nico ubonye ariko amamisi yose. Ndafise confidence. Jeje nyene. None nishimye muje muzonkunda. Oya ariko ahubwo nta wishima n'abantu. Hanyuma namwe mushime. Ntaronkumbuye Frani. Cyane imisi myinshi nkora mu kiganza basi. Nanje nari ndagukumbuye ba. Ndabizi ko ubunkumbuye nawe mba nagukumbuye mugabo siga uri dolari. Gute? Uraziyivye? Oya kubera. Cankura amayero? Ntamboye ndi pound. Kungabanya. Ndagutagariza agaciro. Yes umeze neza ariko. Cyane gose. Amafaranga ni menshi muri iyi misi. Avahe. Cyane ubuntu bwa Kristo. Avahe. N'ubwiza bw'Imana pointre. Koko ntako kagendana ubwiza bwa Kristo. Nenge ndabwa shitani. Je muranyica erega hemuje ndakijije. Koko. Kukizwa no kugira iki? Guheba ibyaha ukagendera mu ijambo ry'Imana. Gukizwa no kumenya gose ugahinduka. Yego narahindutse. Warahindutse gakoko. Cyane gose. Agacupa nikamanuka nigaca mu muhogo. Narahevye. Koko. Gusa rimwe nk'ubu hari uruzuba guhishi rimwe ariko. Iyo nyotewe ndakanywa. Umukristo muzima ntashobora gusubira inyuma. Ibyaha abantu birirwa bakora vrema. None nk'Imana yoza munyagiriza inzoga jewe. Nawe uba wakoze ibindi byaha binini. Ninde yoja mu marega icupa sicara. Koko inzoga sicara mu Kristo. Abakatolika bose na papa na musenyeri bose bazicaja mu muriro. Honyene n'inzoga zarabuze muri Brasserie kubera iki igitigiri cariyongereye cyane abakizwa benshi nabo bapastori benshi basigaye binywera mbizi stress n'indatonywa agacupa ngo aryame nuru ruzuba twese turabaye atagacupa ariko tu nawe we urabizi ushanda kumara mara oya nukurisha imivinyo yo none imivinyo sinzoga imivinyo sinzi ariko n'inzoga nazo aha benshi rero baca bitwaza na Bibiliya urumva ngo akavinyu ngo ntaje kandi umuvinyu ufise hari imivinyu ifise pourcentage gusumba ivyo biyeri sengana gwikiki none wumva ninywera agacupa kamwe kahenekene caka Serengeti caka Royal hanyuma ukacuzana n'uwanyoye ivyo bikike ikirahuri kimwe gusa conyene gipimikazi ya yose yego umva yes nuko ariko nta mpamvu yo gucira urubanza turabantu uzopambana n'Imana yawe eka nta byahaje nkora byo kunywa inzoga rimwe ndanywa agacupa nyote numvise inyota iheze nkahebe nkareka mwekwe ko wanduze ingoro ya mwemu yera ukayirundamwe inzoga hemwe igiyo ni ingoro n'abafansi bawe ngaha African TV bakunda kuvuga koko wowe uri mboreguranye inzoga ukarabya uzurabe ibitutsi bakunda gutukana hari gihe gutwakora kuwa mushavuje hako no tukara no tumanywa inzoga koko vyagenda kubimwa hariya anyi no tumanywa inzoga uri kurumva none baze ubikora vyose eheraba usambana icacu gusambana Franike kiragoye kwihana icacu gutukana watukanye neza kiragoye kwihana icacu kwiba kiragoye kwihana ariko winywereye agacupa ukajuja kuziryamika yego ntangorane hari umvingene ibindi vyose uvuze ngene bigoye kwihana ariko kunywa inzoga ukumva umengo biroroshe nuko ucuza kuziryamika Jenny Yonsenze nta n'umusi nomwe ndihana ivyaha vyose barana hari gihe ducumurira ku makamera yego canke ugacumura amaso agacumura ivyumviro bigacumura hari gihe mfukama nkasaba ikigongo Imana ariko nta n'umusi nomwe numva mpwema mbwira ati niwihana agacupa nta n'umusi uyu Vya vrai? Yeah, niyo mpamvu rero mwe mwirabe none bikubira gute kandi mwe mugumu mucafuza ugumu murundamwe ibintu vyambiye mwa amazi n'umutobe bizogufasha muri kazoza yes karibu sana kuri African TV uramutse batanye inzoga ingene bafise inzigo n'ishari nta nzigo dufise nta shari tuguwe neza mu mwami batanye inzoga tuguwe neza mu mwami uramutse bakunzi ba African TV aho dufite abakunzi benshi bamwe basanzwe bagukunda ariko kandi akaba n'abandi bakwanka kabisa urunuka bose ndabagira ndabaramutsa banyankurunuka honyene uwanka mugenzi we ijambo ry'Imana rivuga yuko abari umwicanyi no ni Bibiliya ni ijambo ry'Imana yes kwanka mugenzi wawe ni bibi iyo wanka mugenzi wawe uba uri umwicanyi akoko
niko ijambo ry'Imana ribe reka rabo bicanyi rero nabo nyene nca ndabaramutsa nabo nyene. Yes, bonjour et bon après-midi kuri African TV ndaramukije bankunda mwese bizu nari ndabakumbuye cyane nongere ndamutse nabo bansi banje abo bicanyi mwabicanyi mwe mwiriwe na mwaramutse ndabakunda uko nyene naho muri abicanyi. Ni ijambo ry'Imana ribivuga si jewe. Yes, ni kuri African TV aho rero benshi rero basanzwe bumva ivyo uvuga bamwe bikabafasha abandi nabo bikabajana mu nzira stari nziza peut-être. Hari nkuko hari bamwe babivuga muri commentaire aho tuwo mugore n'umukozi wa Satani yamavuga ibintu bitajanye gusa. Koko tariki 18 z'ukwezi nyene turimwo harwa kubiteramo igikorane cyagakura kidasanzwe mu gihugu ngira ngo East Africa aho citabwe n'abantu barenga ibihumbi 300 ibihumbi 50 b'abanyamahanga babakera rugendo baje mu Burundi categuwe n'umukozi w'Imana Pastor NDIKUMANA muri kanguka kuri test Kamenge aho kabisa huzuye haruzura kabisa aho banazeye ko ubuntu bwa Kristo bwashoboye kubonekera hari abakijijwe barenga ibihumbi 5 hariho abamugurutse hariho abantu kabisa bavuye hajyanya bahinduriwe ubuzima koko Claudine warabibonye tuvuge ku bantu baje iyo ubonye abantu bakoraniye hamwe bangana kurya anya siteka u gihugu siteka ku bana bacu ubwawe wabibonye gute tuvugaho kandi mu rupfasoni tuyage mu rupfasoni uyu munsi gusa urazi kukunda kumpayura ni wampayura nkuko hora umpayura usanga nacumuye ndemera mpayuke hanyuma ncinja gusaba ikigongo Imana kuko no oya no rindira icambere nta muntu akora ivyiza ngo bishimwe na bose. Wowe ibiganiro wamukora bose barabikunda. Oya. Voilà. Kwisi yose nta muntu akora ivyiza arabahambaye arabiyoroheje arabo hasi nta numwe akora ivyiza ngo abantu bashime bose. Niyo mpamvu jewe moi c'est moi-même. Il faut être moi-même. Nkavuga ati ndatanze iki kiganiro ababikunda I don't care. Abavyanka I don't care. Gusa ndakunda yu abantu hagiyeho bariko barakomanta urabona abantu bafise ubwenge nibirofu uri kurumva nk'abarya batukana bobo baba bashize underground wawo undi bumviriza urumva babandi bumviriza kanguka bakunda gutukana n'ubu nongeye kubivuga uri kurumva donc iyo mvuze ibintu bitaryoheye amatwi yabo canke nawewe canke n'abandi mwese urumva cuvuga ati none kugira uyu ndamukure muri ivyo vyaha mama wanje vyo kuvuga nabi ndamufashe gute mwoca mumfasha kubera mwebwe mwumviriza kanguka mukijijwe cyane mukamu ubutumwa ariko bza wambwa akazi we wandaye we wakiro umukozi wa shetani umukozi wa shetani we ibi hari n'igihe shetani arabizi commentaire bantu b'Imana akifata mu maso tabani bamwe banci what is that n'abakristo bameze gutaba abantu na shetani bagatwara na shetani binatotukana uri kurumva okay twagiye ubanze tuvuga ivyiza pe kuko byarahabaye ibi byo tuvyirengagize ko nta kintu kimwe kitabura accident ariko tuvuga ivyiza byahabereye nk'umwana w'umuntu kandi uvuga wamuvuga ko kijijwe kubona abantu bakoraniye harya baringa 300 ndashijijwe ko ikimuncira urubanza oya yego niko mvuga ati nk'umuntu yamavuga ko akijijwe tuha agaciro abantu baringa 300 baje kuri stade test Kamenge ivyo bisigurike bisigura bari bose bari bakijijwe oya ega baza kurondera Imana sibose akijijwe harabaza kuyirondera kugira ngo baronke agakiza biriya bihumbi byose amajana byari haki byari byaje kugirika bari baje kurondera Imana kwirondera mu gikorane cyateguwe n'umukozi w'Imana NDIKUMANA icambere coco no banza mube degute mubetangwe mutangure kuba degute ntaranavuga icambere iyo muntu urazi impamvu turiko turatana mu mitwe abafansi ba NDIKUMANA n'abandi bari batamushigikiye n'abandi mukorera Satani apana ivyo ni vyiwanyu urumva icambere abafana baramufana ariko ntibamusengera baramusengera ko rindira iyo usengera umuntu ntubabara ngo niko ngo umuntu bamuvuze nabi kubera urumva bajya bababara kandi nibo benshi n'abafana uranura iyo maze reka ndahakaruriro iyo haza kuba match muri stade abafana ntibabanganuka
sinzi ko ngaha vyama biba ariko naho ndabibona ahandi mu bindi bihugu bagakina harya batsinzwe urabona barya batsinzwe bagaca batangwa gutera amabuye mu bafana babatsinze uri kurumva ni nko muri kanguka rero uri kurumva abo badutera amabuye ko babazi Imana gusumbya twebwe bo dusengera iyo basengera Kristo NDIKUMANA naho bavuga ati Mana urabona ibi bintu biriko biraba yego aba bantu bariko baramugwanya twiyereke natwe bijya bavuga ko babonye natwe twiyereke iyo Mana tuvuga yatweretse canke izo nzozi umuntu avuga ko yabonye nabo bagasaba Imana ikabagendera Imana nta numwe itavugisha Imana ntabwo iraba kandi nikwereka ngo canke kwibirisiri ngo ni kubera ngo ukijije cyane no twese turabanyantege nke urumva bari bakwiye kuvuga ati okay koko yavuze ibi nibi ko yabonye ibi nibi ari umuntu atari umufana yosaba Imana nayo ikamwereka kuko Imana ntabwo iraba umuntu uburebure cyangwa ubugufi uri kurumva umbajije ati nibihe byiza nabonyemo hariya ibyiza niko yanabonye ikibuga cari gisharije abantu cari cuzuye abantu baje kurondera Imana yes ico nico ciza nabonye narabonye abakozi b'Imana batandukanye baje gushigikira uri kurumva baje gushigikira ico nico ciza nabonyeyo ego jewe niho narindi nico gituma nahisemo yuko tubiganirako kugira ngo habe umuco kuvyabaye harya anya nkuko na Kristo NDIKUMANA haheze imisi 2 concert ibaye yararungitse audio nkuko asanzwe abikora muri kanguka ashikiriza abasanzwe bakurikirana ibikorwa vyiwe arababwira kuvyahabaye ko ari accident hakoraniye abantu bari benshi cyane gose kandi abakiriye umwami Yesu n'umukiza mu buzima bwabo bari ngibihumbi 5 iyo umvise abantu bari ngibihumbi 5 bakiriye umwami Yesu kuri wewe nk'umuntu avuga ko akijijwe vyakira gute wewe uzi gute ko abakijijwe vya vrai mwisengero sivyo ajya amasengero bavuga ati haguruka mwakira umukiza nk'umwami wacu urumva barahaguruka ukasanga babandi nyene bahagurutse urumva ngo baraje barakijijwe ibiki uranava yuko babatiza babanza kubigisha ugasanga nta muntu urabona bahaguruka chaque dimanche babwira ati abakira umwami nk'umukiza yaraje baramusengeye na dimashe yindi arahagurutse na dimashe yindi imisi yose yaba yumva ko uko gukizwa n'ukizwa gose Yesu bamwakira iri koko rinda nkwereke umwami n'umukiza bamwakira iri rimwe ninde yakubwiye rindira kubera iki rindira bamwakira une fois hama iyo bitagenze neza musubira kumwakira kandi iyo bitagenze neza ukumva yuko utari kuruzuza kurya no kwihana barashaka kuvuga ati turahamagaye abihana urumva donc nk'abamazi indwi yose bagendera mu vyaha canke ukwezi bagendera mu vyaha turabantu ko dutambuka niko ducumura uri kurumva uyu arashaka guhaguruka uno munsi kubera ducumura ku mwanya ariko kwakira umwami nk'umukiza ni rimwe wamwakiriye arinjira ntasohoka yasohotse savede ko atashitse y'indani ariko washitse y'indani ntasohoka ariko wamwakiriye no munsi nikubuza ko nahijya yeje kuno musagiye ushobora kumwakira ukumva utaruri capable ibihumbi bingahe byakijije kwanza umbwiye 5 ego none ari 5 bajya basunikanye nabo barabapagani numva bose barakijije abapagani bose bari baje kuko abantu bakira umwami nk'umukiza n'abapagani sivyo none bajya basunikanye ku buryo bahunyura n'abantu bajya abapagani baciye bava hehe hari habakijijwe oya tuza twumvikana rega koko si bose babwirizwa kugenda bakijijwe yego vuga kasa n'urupfasoni nabi gusavye nawe uvuge nk'igishinga ntaye urumva bajya abahakije ibihumbi 5 yego sivyo abarenga ibihumbi 5 apana ibihumbi barenga yes tukatubona inyuma yaho baracanacanye ko abantu bamwe barakomereka abandi barapfa none abo rero bagiye basuguma abandi wumva bakiriye umwami Yesu Kristo bose hari abantu bakijije boba bakije boze mpamuyera bari gusunikana kujya mpaka bagapfa kama wikigongwe ne gusunikana bisa kubuti kije cha udakijije koko jono narinde reka ndabwire mu gusohoka raba mushaka ndabereke mushaka ndabigishe ingene batambuka abantu bavuye gukira reka je ndabikwibutse wewe wakijije ryari frani 2015 2016 wewe huru weje bundi je nakijije imbere yawe wewe ari gucuriva yanga
oya nawe uriva yanga ndabikubwiye jewe naraguye ndavyuka umuntu agenda aragwa wewe waraguye gitu ndavyemera no ego twese tugendana intege nke twese ivuga wewe ku giti cawe koko uri kurumva naye Yesu n'ijambo ry'Imana riravuga yuko uzokwita Imana uzovuga ko adacumura azoba yise Imana umubeshi bamureka kwishira mu mpwe mu mutarimo umviriza rero iyo umuntu yakijijwe agenda yiyengenga oya nivyavure none biki wewe agenda yiyengenga umuntu avuye gukizwa ntagenda ricekaceka kucekaceka uca usesa ibyo winjije mu muntu koko no oya ugenda wiyengenga urumva ahantu hari abantu haringa mu majana 3 rindira igihugu cacu ci Burundi ciza cyo ngaha yego ni igihugu majorite n'abakristo yego turavyemeranya sawa reha basinje muri angle abantu bose mwumvamo yego sivyo kiretse igipfama twi gusa nico kitaza kumva muko umuntu yumva arumva igihugu cacu ni igihugu pourcentage nini ni y'abakizo yego sawa abakristo egome umugabo uravye harimo ibyaha byinshi bigakorwa n'abandi n'abakristo ndakubye ko abakristo gahogwa n'abantu rindira akarorero je sinzokwigirisha nzovuga kuri hanyuma nigendera akarorero dufashe tugashira umukristo ngaho ariko akeneye ubufasha donc ashonje reka dufate ashonje akeneye umugaburira tukamushiraho tukaca dufata umumiziruma tukamushiraho sivyo tukaca dufata iyi nzira irikicamwe abamiziruma iyi nayo irikicamwe abakristo urya mukristo ari hajya abakristo bose bazomurengana ntibamugaburire ndabikubwiye ariko je byose ndabizi ariko barya abamiziruma urya mu miziruma wabo ntibashaka kumureka urumva baramugaburira uti kubera iki jewe cambere ndi umukristo kandi narabaye mu miziro urumva je narabaye umukatolika rindira apana abamiziro murabagwanya ariko muzosanga ariyo bagiye mu ijuru none kuca wikorera amaboko oya ingene hose wahaciye waciye mu katolika amamiziro ugeze mu bakizwa ya mbere niga 5e primaire naye batirijwaho ufise inyigisho nyinshi nico gituma byagutanga nari mutoyi niga 5e primaire mevyo ku bavyita narasangiye nabatije ndasangira ego uri kurumva hajya kuri mukiza mweranda ego ntivyegeranye n'abamiziruma hajya egome kwa mwarimu Abdi hajyanye ijya mosque uri kurumva je namye ndabigira ko naize kuva kera tuvuye gusenga ugasanga abantu bari ngaho bariko barasabiriza ukaje usanga bose buzuye nko ngaho bariko mu bamiziruma ntaba hari ngaho bariko barasabiriza ukivera none abamiziruma ntabakene bahari ariko bariho ariko agusanze haraguhagurutsa akakutahana basi si benshi cyane par rapport basi abantu bakijijwe kuko deja wonyine wavuze yuko abakijijwe nibo benshi cyane ibaze nimba ari 70% bakijijwe rindira jewe ico gihe n'abamiziruma jewe bamfashije nta bakizo bari bahari naba mu bakizwa ariko shehe akaba ari wanyigisha mbakwa pastori uri kurumva ica kabiri abakristo twirabe twese muri entertainment ngaha hari umumiziruma n'umwarimu muri entertainment barahari ni benshi aba dusanzwe tumenyeranye ngaha muri entertainment mwari no maririmbyi bose oya aba ba creator content ba content creator hari umuntu uzubonamwe hari abamiziruma ubonamwe twumva atari nuru wenyene ngira uwundi muntu abandi nibaza ko ni bake cyane cumbwira hari urukundo ubonamo nakarura ndiko ndakuzana hari urukundo ubonamo ngaha hagati rubuze gute yego rurahari nuru hari urukundo ubonamo muri abakristo bacu rurimwo ntago zamwemera tuze twemera kabitura kuze kandi abantu batemera umvirize abakristo ntibemera ibyaha urabona niyo mpamvu ibyaha ari byinshi urumva emera kuri febre emera ko ufise intege nke hanyuma uvuga ati aha hantu harangora urumva nkaje umuntu urangora pe mu byaha byose jewe ugiye kugira kumfata nabi ukambwira nabi
Mwarashobora kwihangana. Sishaka kwihangana. Uri kuronka. Yego. Gusa mu makomantere iyo bantutse murabona ko nihangana. Aho onye sishaka kwishura umuntu n'umwe. Rero koko umunsi w'igikorane jewe nasohotse avant 40 minutes kugira ngo igiteramo gihere. Niyo mpamvu utapfiriyeyo. Ubu tuba twaraguhambye. Oya, nukuvuga yuko nageze ku muryango umengo portail irugaye kandi abantu bariko barasohoka. Aho ni avant 40 minutes. Wamengo portail irugaye. Bivaye no gusohoka. Imetero zitanu zitambuka iminota 10. Numva yuko mwariyengenga ku buryo musohoka neza. Ibaze rero concert imaze guhera. Ntiyumva yuko abantu bose baca umwese ajya basohoka ashaka kwiruka. Harabari bikoreye intebe, abari bagize gute basohokana intebe bagira gute. Nobona ntizi byabayeyo. Kugira gute? Ubona bagize neza gusunikana. Ni accident yahabaye. Gusunikana si umuntu yabiteguye ngo ndaza kugusunika. None ngo dutonze twese ngaho murongo. Wowe umwe ukaceberanja nk'umwe akagukwegeka isandari. Ko batatashe nawe we basi. Pardon gato. Ava. Ko batatashe nkawe. Hari abasohotse nka jewe twese ntwari gusohokera nimwe koko. Baguhonyoye isandari nkungaha bakayihonyorako. Muri mu mugundana. Wowe ukaja kugira ubwenge buke nguje kuyitora n'amaboko hasi. Hari gihe uri nyuma aca gusunika ukagwa hasi. Hama uri nyuma yawe kandi nawe ugasanga nawe baramusunitse bivaye n'umugundana. Nukuvuga yuko abandi bari nyuma bose ntibaza kumenya ko ari abantu baguye hasi. Burya nta concert zaheruka kubava yakije gikora. Yakira abantu bangana uko nta nimwe mu Burundi rige riba yakira abantu bangana nk'abaje muri kangu. Kubera ikikosa rya mbere reka ndaribereke naho mudashaka kuvyemera. Ikosa rya mbere kirazira kuja gukora concert uzi yuko abantu benshi uri umuyobe ufise abayoboke benshi ntiwige ugire étude d'imiriye y'ahantu ugiye gukorera. Croix Rouge niho yari iri harya arnya. Hari amambirance. Croix Rouge none ubona yabafashije iki none? Yafashije iki? Yaraproteje abantu. Bararengewe bivanye n'urugero rw'abantu bari bangana. Waraje naho mvuga mukantera amabuye bigenda umuntu muzima buke. Arige bicanga. Ahubwo ngo mwamwanyoye urumogi mwebwe n'abafanisi banyume ngo mwamwanyoye urumogi bamwumviriza umuntu kwanza imbere yuko mutukana. Yego. Icambere yari kwiga étude d'imiriye. Sivyo? Bakamenya ati aba bantu hashaka kuza ibihumbi 200 canke ibihumbi 300 canke ibihumbi 400 we never know. Rero abantu bakaca biprotege bagaprotege n'abantu. Erega ibi byose umuntu ariko aravuga ni kubera umenga umuntu nta gaciro afise. Kuyagute. Ahandi hantu bindira. Apana uvuge nka bya bipfafa byiwawe ngaho ubonye. Koko gupfa nisi bisanzwe none koko. Bisanzwe burya yari mama wawe yapfuye. Ubu uri kuravuga iryo jambo. Iyo ari mwene wanyu yapfuye. Canke ari umwana wawe yapfiriye haje. Iryo jambo uri kurarivuga. Imana ibababarira. Umuntu wese avuga iryo jambo manumva mengo nofata nkafata inkoni nkamukubita. Ubuzima bw'umuntu mwe murabuzi mwebwe. Ariko koko nawe Frank nawe we habwa Imana ishimwe nimba koko nimba bapfuye bakiri umwami Yesu mukiza mu buzima bwabo. Ubizi gute ko umuntu ari wamenye ibya benshi bagija gufana bagenda mbere isengero reka ndaguha karorero mu masengero atarimo amamiracle ko atabantu bajaye ko mutajayo hajye babageze Nakisega mege mufata abantu nibo bamufata ukutariko jewe Ivyo nebone n'amaso yanje no koko mwe muzosha bakizo mwe benshi bazosha uti kubera iki kandi kuva menye ico kintu nkamenya iryo banga jewe Frank naho ranzi yuko dadi wanje abantu bose bashaka kunya nka dadi wanje atopfa nyasi Imana iravuga ati reka ndakwereke wakijuju umuntu wa mbere atanguye kumpemukira imucamo niwe kugira inyereke yuko gufana umuntu ari bibi uri kurumva mwebwe rero urana ko mwagiriza abantu ngo mwene mukijije nawe no kijije bikiri muzosanga mugiye mu muriro kubera gufana na urimwo uvuze ngo none ngo barapfuye nyene ngo none ngo ni accident c'est quoi ça uniko accident niba aha nyene bus nishora nganya ikagonga urana kugira muzoza muraha kandi rero abakizo benshi bafise ico kibazo nta rukundo mufise nawe reka nze ndagushiramo kuko uri kurabavugira uraza kwicuza impamvu babavugiye reka rero ya nagwicuza no rindira no ntutinye turi kumwe ni mina weye abo naba twumvirize nabo bazogira ama commentaire kandi nzoyasoma mugasi nzobishura uri kurumva Frank tuze twiyumvira umuntu ko adafise amaraso y'akayabo adafise amaraso y'imbwa adafise amaraso y'ingurube afise amaraso y'agaciro twavuye mu ishusho y'Imana sivyo Imana rese akayaba Imana ni ikintu gikomeye ntimwiyemera
rero umuntu yavuye mu ishusho y'Imana, Imana ikaba ariyo yifatiye ibumbi kabumbi gahumiramwe impwemu yazo, bamwubaha umuntu kuko sico kimwe n'inkoko uyumvira kugura inkoko ukacica umutwe ubwo nyene no umuntu apfuye umwe nagiye numva ngo none ngo abantu 8 muri bijya bihumbi vyose ngo hagapfa abantu 8 ngo hari ico bitwaye ca wiyumvira leta muri bajya abantu 8 ari mama wanje yapfuye cyangwa umwana wanje yapfuye cyangwa papa wanje cyangwa tuvukana no vyifatamo gute no bandiko ndavuga iryo jambo niho uzoca umenya uburemere bw'abantu babuze erega mama muri ko murabatoneka bajya babuze ivyo murabizi ariko koko urupfu amakosa yarahabaye muze muvyemera urumva makosa yande Jisi NDIKUMANA yarakoze amakosa nabo bakorana rindira ko makosa yahe Chris yakoze harya anya mu gihe uzabitunga harya anye niko nyene abantu barakunda baje gupreachinga babona abantu benshi urabibona mugabo bari bakwiye kugira akavuga ati abantu ntarengwa naba babonye bya bihumbi nyimba ari jana cyangwa amajana bashe bakaca bugara abandi ntibinjire bagatuma bumviriza ubutumwa handi ntako abantu bapfira indani test urazinge ingana abiswe ni test irimo ibibuga bitandatu vya football none wumva ibihumbi amajana bari banatase n'ibindi byo kwigwamo ibibuga bitandatu vya football tureke gushigikira uburofa tureke gushigikira kuko nejo bizosubira unamusi hapfuye aba ejo hazopfa abantu biwanyu abantu b'Imana ese ni nawe ni uje nejo urashobora kuvuga ko wapfuye ntibisa nagiye mbona abandi bavuga ngo none ngo bari kuguma muhira ntibari gupfa ngo numunsi wabo exactement numunsi wabo none ndababaze yo mana koko urupfu aho buri hose nimba washikiriwe uratse impamvu uri kurabivuga ivyo nturahura n'abantu baburiye hajya je nahuye n'abantu umupapa urabona yari karondeza abantu bamufasha guhamba yabuze umugore hafire umugore wiwe hafira n'ubwana bubiri ubasigari wenyene Franiki n'abandi badukurikirana kubera iki mudaha agaciro ibintu nararize nari mvuye muri gym urumva barantelefona witwa koko enda barira turagukeneye urana kumbona gusa ntibari banzi bakurikirana ibiganiro vyanje kumbona gusa bakambwira bumvise baruhutse rindira bash rindira ijambo ry'Imana riravuga ati aba babaye mu babaranani nabo bahiriwe muhirigwe nabo muryoherwe hamwe abantu barababaye voilà ibaze ko sa abantu nabo bakora pardon gato kandi bakadukurikana kuri mu mbabarire mugabo tuvuga ukuri ama fact yonyene wewe bararondera imiho zawe uzogira ngo ashobora kuvugisha ko Chris NDIKUMANA yatanze nimero zo kurondera ujya musi nyine wa concert yatanze nimero sérieux mazira hari yaratanze amanimero ati abakeneye muze kwandika kuri iyi nimero abakeneye gufashwa sorry manzureke manzi mpezerano na Jesse niko ndagucira ko ubiyaranje barondera nimero zawe ko zitoroshe kugira ngo muhashobore kuranka nimero jewe ziroroshe ziri kuri YouTube sawa natwe ku ma video to twapostinze muri Kanguka izo nimero zari zirimo ko batarondera nimero za Christe babarondera ati biya twiwe turi mu babuze murashobora kudushikako bakarondera wewe numva ko bashaka gutanga message mbiga ko no rindira ngaho motivu ntabashitse rindira ngaho nyene none uwabimenye sivyo deje umugabo wiwe ntakijijwe sivyo umugore ya niwe yafiriyeyo n'abana uwari kurondera ziriya nimero yaba ari umugore yabimenye ivyo bintu umugabo yari kumenya gute ko hari nimero za Chris NDIKUMANA ikindi naco Chris NDIKUMANA agiye kugira reaction kubera dukomye induru no koko no ya rindira agiye bagiye kuvuga ivyo onye ngo urumva ngo batanga amanimero canke bibite ku bantu eske mbe kwanza batangwe kubafasha ntavyonze ego baratangwe kubashika ngo Minevame cyane Kanguka yose ni ministry ya Chris ministry ya Chris umva ni Kanguka ariko muri Kanguka umva abasenga muri Minevame muri make n'umuryango none kubera iki warumvise ingene yaremesheje umuryango wabuze yego bavyumvise yego bijya ko kuri umuntu w'agaciro aba fans biwawe rega bajya n'abakiriye urumva ni nk'abakiriya ahadandariza ni wahazi mwabicucuma uri kurumva mbwira rero akaca avuga communique nkijya kugihanganisha abantu nkakurya video ya 15 minutes urabesha je naravyumvirije shiramwo atsaba vyumvirize koko 15 minutes yahehe
15 minutes yahe iyi minota 3 koko ya iyo video yumvise hewe iri he iyo video wewe wumvise ni kubera nta iri kuri YouTube ya Chris Ndikumana hahize imisi 6 iyo video ayisohoye video presque ya 15 minutes ariko arashima d'abord abaje hamacha avuga n'urugendo gose yihanganisha mwewe koko mwumvirize ivyo mushaka muri bandi bavuga ngo havuze inzamba zitandatu n'ubundi ntituzobagarukana abapfuye tubihangana abapfuye Imana ibakire umugambi bwawe kumwe muri bipfu ntimushaka kubihanganisha uri kurumva Imana ni mandayizi jewe mandayirondera nta minota urabona ni 3 nta na 3 minutes nta na 3 minutes jewe yagize audio no ego ni audio nyene yagize muga yagize iminota mike cyane 3 itarenga nyimba ari myinshi ni 3 no oya bamureka gufana ivyo bintu mufana ivyo nivyo bizobata mu manga mwebwe naho mvuga ngo teriyo semu uri kurumva mugaba bavyumva baravyumva abatavyumva namwe muri bipfu muzokwama muri bipfu ko nyene nawe reka nawe turengera ngo urumva ngo no muhira bari gupfira urazi kubura umwana wewe urazi kubura umugore urazi kubura umuvyeyi urazi kubura umuvukanyi wewe bagiye ngo bagiye kurondera ibitangaza barabironse kweri hari abakiriye umwami Yesu n'umukiza mu buzima bwabo rekana na telefone reka tubandanye ikiganiro je shaka ndakurondera iyo reka kumpayura sawa ni audio y'iminota itashika ni 3 koko mwebwe mwumva vya bintu vy'ibice bice bashaka kubumvisha uri muri amwe bavuga ko ngo havuze inzamba zitandatu kandi havuze inzamba yavuze zitandatu arasitoka indwara ya indwi je narabisiguye indwi yarayivuze mugabo yabanje gustop mubanza kuzinya amatara ni audio ya 10 minutes 17 secondes ku nyigisho za Chris Ndikumana zana kuri chaîne yitwa inyigisho za Chris Ndikumana uri kurampaririza Frank ego kuko ndaguhariza kuko ndafite ama preuve kandi naje niho narindi ivyahabaye niho narindi inyigisho za Chris Ndikumana none rero ubure turi mu biki none iki kiganiro tuko turakora n'ici bon ni kugira ngo dushobore gucrearinga hengi natwe turabantu turakenera abadutera zana abantu banayinege bagera ko barasengera ngiyo abaye umugisha sishobora kwandikira mwese ariko sibi iyi yayirungitse hanyuma wumvise dushaka araba imaze imisi indwi koko no bamara kubindyarya kimaze imisi 9 amatara 8 none ni twakomye induru yarungitse bukeye bwaho hama kandi abantu 9 bose ntibapfuye ujya munsi nyene bafiriye ahubwo je nibaza ko barenga ni 9 oya hana n'igipolisi cyarakoze ego je kwana 9 abandi 8 barakomereka canke n'umunani bapfuye 9 barakomereka ni hagati y'ivyo none Frank tuvuganisha kuri nk'abantu bari mu rugendo rwo kuja mu ijuru eko kabisa safari ya kwenda mbinguni ega tuko musafari rero witware neza nturogotwe ku mukozi wayo umviriza witware neza nturogotwe ku mukozi wayo baravuga koko ni werekwa ibiki nibiki none werekwa gute nyene wewe gutuvuga ngo werekwa ku mukozi w'Imana Chris Ndikumana wewe koko Chris Ndikumana igike d'ailleurs ni giki ni ntumwa ya Kristo ni ntumwa ya Kristo niyo mpamvu namamvuga ahubwo munyura umogi mwe uraza abantu bamugurutse bya munsi koko no ndindira ndakubwire ukuri kuvugwe ibyiza bivugwe Frank je ntaco mfana Chris Ndikumana naho abantu nagemva ngo wewe ngo murafitaniye beef ntani mwe mugana beef gutetana kutse ndindira njye umuntu munini yari kuri level nini itandukanye n'abandi none ndakubaza iki level nini niki atunze nde atunze abantu benshi bande atunze abantu benshi koko wowe yuko nk'ibihumbi 100 arabiguha kwa mumviriza kanguha mukaguma mu vyaha atunze bande nari ko gabaza misengero bose bagenda bakijije wegabo si bose bera hari bigaba nkamwe bye mwanse kumutima yanyu bamureka gufanya uburofa uri kuno koko basi abantu badafa nari mfise ibindi mvuga ariko kwama abantu bapfuye reka tugume muri ibyo nyene abantu bavuze yuko yoba ari ama sacrifice ibitambo yoba yaratanze zoba ari byo kuri wowe ama sacrifice kubera ko atobitanga wewe si umuntu ntakeneye kubaho mwabijuju nipa kabeho kubera ama sacrifice sorry gato irabaho je mpagaze naho mudashaka kunyumviriza canke mu bihaga oya turakumva pe ahantu jewe mpagaze naha atanga ama sacrifice okay birabaho ntuzi ko bibaho canke bibaho oya naho nyene mwavuga ko birabaho ama sacrifice muri atanga nubwa mbere je dukoranye ikiganiro ca Chris Ndikumana wowe oya nubwa kabiri n'irya gatatu oya kare narakumva waranyumva wamye urampariza n'ubu gushika no munsi uri kurumva wowe uri muri babandi bafana badadi icambere
rindira icambere ntuzi ivyo uvuga reka dusubire inyuma ingene twagiye turavuga ntimuvuge mbona abantu benshi bampagurukiye ubunya mbere yego barampagurukira ariko sico kimwe nuno munsi ubu warengeje urugero ubu rero nagiye gushira habona y'ivyo Imana yanyeretse ava nagiye numva ngo none kutigeze bivuga uri kurumva ko ntigeze mvuga nibihe Imana yakweretse jewe naravuze neza 2020 yego urumva kasi noja ngaha kuri kamera ngo mbesha abavuze ngo ware ngo urumva ngo ruyoka ngo warose ngo usanga waravangiwe urumva tout est possible munsi y'irizuba n'ukwezi jewe 2020 nuwo munsi wa mbere nemeye kumviriza kanguka mbere naho ndavyanga bashira mu bampa link nkabivamwo bashira muri groupe nkayivamwo warufite umutima wibuye nari nkinjijoy urumva neza nkibana na Claude Imana ishema warugifite umuntu agutera intege mu buzima bwa Kristo nta muntu numwe erega hariho benshi badakunda kanguka ntimucamo bidushiramo ku ngufu uri kuno uyu munsi ndavuga ati nari mfite ibibazo kabisa ndavuga ati no reka ndayumvirize basi ca ndabwira Imana wa mana we urazi ko ukunda kunyereka yego akaba ari umukozi wawe uzunyereke ko ari uwawe akaba atari uwawe naho nyene ubinyereke ndasenga ndiryamira hari saa 9 donc 3h du matin je ndiryamira yes jewe rero nsinziriye ca mbona niyo ndoto narose indotizi zibiri imwe y'igihugu ariko nta novugira ngaha hamwe niyo ya Kristo NDIKUMANA urumva jewe ca mbona neza uruyoka ruje mpagaze nkonga ruraza uri kurumva jewe nca mfata inkoni ndarukubita gwari runini rutagira aho rureherera ari rurerure ndarukubise mbona ruragize trace rurakwaburutse ku ruhande rurakomeretse ariko ruguma rugenda urumva sinari gushobora kugwica urumva cambana ruvuyemo rero Kristo NDIKUMANA afise ari mu kamodoka kakajipe nkaba mbeshe nongeye kurahira Imana yo mwijuru c'Imana uri kurumva kandi ndazi ingene nerekwa jewe uri kurumva kandi kwerekwa reka rero ndabakurira inkoni ku gishisi ni kubera mwebwe mwumviriza kanguka mwumviriza ivyo nyene nta n'ijambo musoma urumva mukunda gufana ntimusoma ijambo ry'Imana rivuga yuko Imana abikunda iberekera mu ndoto mwitiro sivyo jewe nta kintu na kimwe Franike kinshikira Imana itakinyereze ni gake canke nawo n'umuntu wari we wese nta munsi narimwe ibintu bishika jewe Imana itabinyereze kandi mumenye yuko naho muvuga ngo koko uri umupagani wewe umwe mubi sawa umuntu mumenye aho yacumuriye dayeri nta nubwo ndabacumurako niyo mvuye kuri kamera je nihana imisi yose kubera sinzi mbana hari gihe ndogota kuri kamera uri kurumva ikindi naco impano nagakiza ni ibintu bibiri bitandukanye ntimusoma ni bibiri bivuga si jewe tubwire mukozi wayo urashobora kubura imboregwa canke uri umusambanyi canke wivanga mu vyaha Imana ikaba yagushizemo iyo do ntikwaka gusa birapunguka uri kurumva ukashisanga wa wundi aguma ajije umuntu nta na kimwe mwiryamira nk'impene mukavyuka nk'impene mukaryama nk'inkoko mukavyuka nk'inkoko Imana ntibereka nta kintu na kimwe uri kurumva ariko iyo wegereye Imana nayo irakwegera ni lazima ikwibira amabanga urumva ara igihugu irakwibira ara y'abantu irakwibira ara y'uwawe ikakwibira ico gihuro tizo ndoto watahuye iki watahuye ko Imana ishatse kukwereka iki kuko indoto zose zigira ico zizigura hari n'igihe umuntu arota ibintu ugasanga ni indoto z'ubusa donc nta mpamvu naco bishingiye nta muntu narose jewe nsiguza ngo abinsigurire mugabe ico nabonye inzoka deja mu buryo bwo mu mpwemu ni indyarya n'umudayimoni w'indyarya nagana ubeshi niki ubeshi nubwo buryarya nyene yego ariko urumva umuntu we abakabereka irya sura kumbe ari ibingira afise behind y'irya sura hari ibindi bintu ico nico nakuyemo murabona ingene yitonze Kristo NDIKUMANA rega sintinya kubivuga ibitutsi narabiriye si ubwa mbere si ubwa kabiri si ubw'icumi si ubwa 20 urumva mbama bantutse nariyakiriye n'ubu ndabisubiyemo
urana wa munsi bari hariya mwari hariya kuri ETS jewe navuye iyo mva ndushe ndavuga mana reka ndyame gato ndarusha ngitangyama muhira 30 minutes sinari bwamenye ibyabereye kuri ETS narabivuze kuri COCO Empire narabivuze bazogenda banarabe none bene baraza ba visite rega je nta kibazo mfise uri kurumva yego je ncambona sinziriye ijya samedi nyene ncambona hari je nahise njya amasambiri na nusu yego me saa 3 ndikangura nasanga njyame 30 minutes canja mu nzozi ncambona jisi ndikumana atwaye tre urana tre ishaje gishaje gose muga nkabona ahantu haca n'ahantu habi cyane hatembagara gutya hari mana ahantu habi barabara ribi cyane cambona ahantu hose iyo tre gendiraca abantu bagenda barafa je nari hakurya kwera ahantu tre yica impande haba hari hamabarabara acamwe abantu urumva je ncandikangura ndavuga mana none ndavangiwe ibi nibiki ce ndavuga reka nje kuri YouTube ndabibiriko ibyabereye kuri ETS sinari bwabirabe ndara mbona ngo abantu ngo bapfuye je nca ndabifata nyene ko ari bwa butwiko nyene abantu babironderera bashaka umuntu munasebye n'umuntu oya pana gusevya je niyumvire ko ari ama views gusa abantu bashaka je nca mamagara abantu kwanza nayo narakurondeye ndakubura uri kunomva jamus nari busy nanuzuye mpemu yera sinashaka umuntu amvugisha komera uri kurumva ndakubuza hari abandi narondeye baca bambwira ati none wewe uri mubiki abantu bapfuye byagenze ukuntu ndavuga sinababwiye ibintu mpagije kurota ndanuma uri kurumva ndaguteye inkuru hirya yaje nabonye agwaye aremvye ari mu bitara agwaye aremvye mbona umugore we duhura ku muryango muke Kristo kuma umva rero wewe kwera kwamaze kumwishiramo ucuga umurota n'ibintu bitaba oya gusa Imana imuzigabe niyagwara naho Imana imukize yego uri kurumva je nta kibishobora kwifuriza umuntu mugabe bihari ndabivuga urumva kandi umuntu avugisha ukuri abantu ntibamukunda mugabo je nzokundwa nabaki beza bazima uri kurumva kuko sindi faranga sindi dolare sindi pound sindi euro kugira abantu bose bankunde jamais yego yes hari abantu menshi bagiye bakritika bavuga yuko peut-être ni bitambo Kristo Ndikumana yashatse gutanga ibiki n'ibiki nkuko harabasanzwe bamufata nk'umukozi wa Satani ariko we mu majambo yavuze ariko arahumuriza imiryango yabuze yashikirije avuga ati koko hari abantu benshi bariko baravuga amajambo atandukanye ariko ntimwumvirize ivyo bintu kuko umuntu yareka aragenda yari mu gihugu ca Kristo ahura n'intambamye nyinshi n'ibigeragezo byinshi ariko ico nsaba abankunda bamkomeze kunsengera koko umukozi wa Satani yosaba abantu ko bamusengera pe iyo gorenda uvugaye mudasoma bibiliya no shiramo logique ijambo ry'imaje ngomanda gutwara hariya uri umukristo umugore umukristo wa fake kuko yawe umukristo wa vrai ntiwari kumbaza ico kibazo ariko nyene uri umujournaliste reka ndakubahiriza ijambo ry'Imana rivuga neza ngo yego mu bihe by'imperuka hazoza abigira bavugishwa n'Imana hazoza abigira bakora ibitangaza mu izina rya Yesu kandi bazokora ibitangaza bizokoreka pe sivyo ega na bado nta nibitangaza bihari habwo je sinabona ikintu sinzi nabwo n'ibintu abantu bibahabura kuko je mba muri Kristo Ndikumana nkuya munsi nta bintu bitangaza yavuze yigishije ijambo nta bihari nta nibitangaza no none ko haza ngurumva wewe wenyine wavuze ko ibimuga byamugurutse jewe nce ntanga emiliyo uza n'umuntu yamugurutse hajya kuri ETS canke yari impumye avayo yakanuye kagenda ndahubwira Emilia umunsi nta mwanya wo kuvuga ngo hamagare ngo abantu ngo basengere ngo ibitangaze biki n'ibiki yarahejije kwigisha acavuga ati reka dusenge acatanga umwanya wo gusenga mujya mwanya wo gusenga niho abantu bagiye bamuguruka abafite ibibazo bagakira bande bamugurutse ko mutabarondeye mu bakoresha kuri African TV hariho video nashize ko zerekana abantu umuntu yataye beki yari ifise ukunye kandi ubona neza ko vraiment jene namubonye ava agenda kubekiye n'umugongo utanyiganga ariko namubonye bekiye yagufana uburofa nta muntu numwe ngaha mu gihugu cose amugurura ibimuga canka linda ndakwereke mana rindira sisi ndikumana rindira ubwo bushobozi mbega je nama nabajije sivyo urarushe nyene niyo wanyiteye uri kurumva
Kuri. Rindira. Mbega Yego. ikibazo kimwe gitoye namandi ko ndababaza. Ibitaro ngaho dufise abantu bagorewe mu bitaro. Sivyo? Kubera iki none batojayo bakize barya abantu bagorewe. Hakira uwizeye. Barizeye ugwaye imisi yose urabona uragwaye. Arizera. Si bose bizeye Kristo. Bogenda bakabaza bizeye hanyuma bakabakiza. Uri kurumva? Imana ikorera ku maformire yanyu ariko Imana ikorera ku bugombe bwanyu mwebwe. Jewe kuva aho yagiriye hajya kuri stade Kristo ndikumana sindabana n'umunsi numwe. Igitangaza kihabaye ngo umuntu ngo yaragwaye ngo amaso ngo ntiyakanura ngo yahumutse. Sindabona ibimuga vya nuko atavyushaka kubona. Kiretse babandi bagenda bacumbagira bari basinze bagenda bacumbagira kumwe babagira bakabatera intege. Ati ingo beki akayishira akagenda acumbagira kwa kundi nyene niwiwe vyari gushoboka. Koko. Reka ndakwereke example. Warabonye ujya mu tipe sinibuka igihugu avamo nyimba ava muri Benin nyimba ari muri Congo sinibuka. Yarafise ibipasuma mu maso. No ujya no mu runonga hanyene. Yego ujya no mu rundi yarafise ibipasuma mu maso. Okay. Ijya deje kurara bijya ni cancer yo mu maso uri kurabiraba. Sivyo? Yego. Yavuze ngo urumva yavuze yuko byari byanse operation yumviriza kanguka cyagenda muri operation birakunda. Nivyo ndabesha. Yavuze yuko abwo yarafise operation ahubwo yayisibije kugira ngo abanze participer muri kanguka muri concert. None aho nyene nimureke kumpayurira ubusa. Ko yaje afise ibipasuma yongera bisubirana inyuma bijya bipasuma avyimvye kujyanye n'isuri ivyimvye kujyanye miracle yahabaye rihe akaro gato cyane. Yavuze yuko yaje atabona umufasha ukuboko ariko yageze hajya anya arabona yaritahanya kano vyoshika akaba yaritahanye ko tutakurikiranye ariko mwavuye mu bintu by'ibicucu nk'ivyo. Mbe ndakubaza ikintu reka ndakubaza ndakwishura ko muvuga ko haba harabavugisho ngaho bakorera ibitangaza. Mana jewe ndi president urabona no bafunga ahori izina rya Yesu. Reka nkwereke urabona Imana yararavye neza ntiyampico cubahiro. Yaba yarakimpaye jewe yego nobabwira ati nimunze ngaha. Uribuka warasomye ahantu muri Bible byandi byaba by'abakonikoni yego bashiraho abapfumu bagashira n'abakozi b'Imana abavugisha n'Imana ba vrai n'abavugishwa na Satani bakabashiraho bakavuga ati jewe umukozi w'Imana akavuga ati nka yari yareka ndabahakarorera yaravuga ati je ndamuhamagara imvura yari imaze imyaka myinshi imvura itagwa ngira ndayihamagara abakonikoni nabari ngaho baragira ibyabo nawe akagira ibyuyu avuga ati imvura itaguye muce munyice arahamagaza imvura iragwa sivyo yego yaraguye ntiyaguye yaraguye kwese none hagiye itagwa ntibace bamwica none ko abo ngaha haraza umwe avuga ati koko avuga ati jewe ngira mpamagara imvura urana nko turi muci imvura ngira nsenge imvura izi je ndideclare kuri kamera kuva no munsi umuntu azi ko akoresha ibitangaza n'Imana vya vrai araza tuje kuri kamera ampinyuze nzoca nsaba ikigongo ariko Imana burya ntikora muri ubwo buryo ntikora mu gupima nta umvirize naba escrow gusabi umvirize jewe simfa guhubuka mba narize umuntu kandi nkasenga nkaraba ivyo nza kuvuga yuko naho mumpaririza je simpubuka urana kuva iyo 2020 urumva nagenda mukurikirana Kristo ndikumana we wenyene narakweretse yego ndaguha karorero reka ntanga kandi karorero yego wowe ntitwakoranye ibiganiro bya Marcel yego sinabikoreye kuri African TV yego me bimwe ntiwabonye combien de fois Marcel ari umugenzi wa Kristo ndikumana yego canke oya reka kubinjyajya n'abagenzi s'abagenzi dusanga n'abagenzi ari gishije gutumirana mu bikogwa koko no ushaka gufatanya abantu ari dusanga n'abagenzi ari juste gutumiranira mu bikogwa vy'Imana wewe wakorana n'umwicanyi wakorana nawe urana ko daherutse kumutumira usengera mumenye umvirize ndababwira ikintu kimwe niyo mpamvu jewe nta muntu ngo ndiko ndashuha ngo n'abakozi b'Imana bakome kuko jewe ndabanariza kenshi sivyo nkabiga nkagira ubushakashatsi kenshi simvuze ko abakozi b'Imana bazima badahari bariho na benshi bariho mugabo ugiye kumbwira ngo bavugishwa n'inkuni abakora ibitangaza aho ntituvugana
koko none mwebwe aho ntiduhuza ubona atari mwebwe muzotuma mubuza amahirwe igihugu cyo kuba gifise abakozi b'Imana igihugu nta bakozi nta bavugisha gifise nongeye kubisubiramo nta bavugisha bahari n'Imana ngaha aba turiko turabona sibo abahari ntibaboneka bari hariko ntibaboneka sabo onye bahamagaza bikorane hakazi bihumba amajana n'amajana no mbega iyo Mana ikora ibitangaza kwitamweretse basi yava ko aza gupfira abantu kwitamweretse ko aza kuba accident kuri ETS igana n'umwana w'umuntu nawe nyene nawe n'umwana w'umuntu voilà ikindi naco rindire urabona hariho revu n'izindi revu n'iyindi revu kurumva iyo uri ni deep urondera Imana mufatanye gutya nta kintu na kimwe Imana iguhisha irabikwereka jeje nyene ndagafye rogoto jewe koko jewe ndakanukanga nuko mugabo nta kintu kiba Imana itabinteguje ari bibi ari vyiza ndabibona uri kurumva kandi yongeye mu ntege nke iyerekwa rirapunguka sivyo kuko nzokemeza ko werekwa Imana yari kumwibira ibanga ibiza kuba hanyuma akitegura yitegura ibiki ashaka tegura iki umugambi Imana nturanguke amose n'abajyana bapfira umugambi wa Kristo nta soni yakora ijambo ry'Imana rivuga yuko Imana irica kandi igakiza nk'abarya babebe bapfiriye kino Imana irica ariko okay yabiciye ikibasi dufate mama babo bari bafise ibyaha barya abana batoyi bataracumura Imana ni Imana muri make ntuharira nayo ivyabaye vyarabaye nta muntu apfa atari ubugombe bw'Imana kuko nukijijwe vyavure ukiyabukije ubutahura yuko Imana irica kandi igakiza murabasazi murabanywara umugi mwebwe nta muntu muzima atanyura umugi ashobora kuvuga ibintu nk'ibi wanyoye iki wowe Franike wanyoye koko nenda kubaza ikibazo kimwe Imana ntishobora kuguteza ibibazo wewe ego canke ibibazo mwebwe urupfu muraruzi no manzu nyishure batajeyo basi iho bapfira basi mu kabari hari umuntu aja mu kabari akamukubita ikidaje canke bariko baragwana abantu Imana ishima ko yapfiriye ahubwo hajya anya ubizi gute ko baba gupfira mu kabari wotumupfira ahubwo imbere y'Imana rindira none hariho n'abapfira mu kabari bapfa bakibana oya mwizina rya wopfira mu kabari ngo ngapfuye Imana akira ubugingo bwanje nakarero bakubise ikidaje mu mutwe cikiye banze reke kunjanira yawe umvirizi ibaze abantu baja mu kabare bakavayo amahoro urumva ko Imana itabicirayo Imana yiciye abantu mu gusenga hariya urumva bisigura rero bage ko aribo bari bihanye neza Imana ishiravuga ati reka ndabice kugira baronke ubwami bw'ijuru mwe mwari mukijije Imana ntiharirizwa kitabishe mwe Imana ntiharirizwa ni gihe cyayo n'umugambi wayo mwabapagani mwe koko mwanzerereze imwe koko mwizina rya Yesu ihane pe bizogufasha nawe ubwawe reka mwijone hagira ko ngyama ndimvira ko nacumuye n'ihane mugabo ntacumese mwe muyara kugendera nimba ko kuvuga yuko ugendererwa ahubwo Imana ikubabarira uri kuvuga ngo bapfuye ngo kubw'ubugambe bw'Imana ari urofa gusa bagiye gufana ibitangaza kuko ntabitangaza ko Kristo ndikumana yigishije nta bitangaza Kristo ndikumana yigisha ahubwo abantu mwebwe nimege mu mufata abantu nibo bamufata ukutari ngo narumvira urindira umviriza ibindi babajwe n'abantu baza karindira narumvirije kanguka nari maze imyaka 5 ntabyara ca ndasamina yahataryamana n'umugabo we ngo ashiremo imbuto mu nda yiwe zari kuva muri kanguka zikaja ngo bamunda akavyara hari n'abamaze kuryamana bari baryamana imyaka irenga 20 ariko vyaranze je ndafise petit frère wanje yari amaze 6 ans kandi arakijije akorera Imana ntiyari bwavyari ntigeze yumviriza kanguka ariko vyaraje gutyo nyene gasipaka kanguka kanguka nagira matemonyaje muri kanguka nahora numva imisonga mu nda nagira mvuga ibiraho nahora numva imisonga mu nda hanyuma rero numviriza kanguka imisonga iraheze jewe reka nkwereke kubera ntagifise umugabo mpora ngwara umugongo kamvyuka none banzirindira hamwe ntatambuka kuva muri chambre nje muri toilette bikanka ngo n'ubumaraya Imana ikubabariye ugira uvuge nk'ababanywa umugi bawe ngaho urumva ariko nta narimwe numviriza kanguka ndasenga jeje nye nkisengera Imana ikagira ikankiza uri kurumva oya umuntu afise umugabo ntashaka kwarara umugongo urabizi nta n'umuntu asambana gwara umugongo ntibibaho oya burya oya uri kurumva ivyo ni symbole yuko hari ikintu nyene kiba ubukeneye utaronka warahivye rero gusambana ubu Burundi wayo Imana ishimwe pe Imana ikubakure mu kiganza oya fuck off
urumva uriko urumva rero nakarorero je nkunda kugwara umugongo muganga iri kumwe na Claude nta n'umusi n'umwe yarakuvura yaramvura nyene uriko urumva ubu rero hari igihe umugongo umvyuka urumva hanyuma nkasenga jeje nyene nkirambika ku biganza mu mugongo nkisengera mani kankiza wowe nuko urumva ubizi uzi ati ndashobora gusenga ariko hari umuntu yumva ari hagikizwa umanye imyaka 10 mugakiza warakirwa Yesu mukiza mu buzima bwawe muri make warize warigishije warigize gute hari habe best spirituel abacigishwa how yo abo rero ntiboja kuri ETS nkabo kubera abo bakwiriye kwigishirizwa mu isengero oya no koko kubera Kristo kuma ntashengera fisura bizi Kristo ntashengera fisura bizi arasengera hake muri Minevame kandi aho ravuga ubutumwa ari ariko si imisi yose kandi abamukurikirana nibo kwiga muri Minevame kirapanze ndazi ngene bagipanze kirapanze mwebwe mutazi ibintu mwe mutazi ibintu bamugira je nti mu binsumvye sawa turagiye voilà push uri kurumva rero ndarusha none wanyikwegeje nakubwiye naje kurampayura uri kumva reka dupayurane rero uri kumva rero iki gikane nyumba waje wanyura umugi ntavyo sinzi ngene kimeze umengo turi mu bintu sinzi ngene bimeze ahubwo imana ikumve hama kandi ko babarire pe ahubwo bababarire mwebwe mufana uburofu urumva umurafana umuntu n'umukristo n'umuntu hasanzwe nta numwe azojana mu ijuru iyo kanguka yanyu ntizobinjiza mu bwami bw'ijuru sikanguka ni jambo rimvira muri kanguka urazi umuntu aguhaye wagushize muri groupe ya kanguka avamo baragutuka bande koko ndeka kubabishamo kenshi nkavamo bakantuka ahubwo mwari mukwiye gusenga Imana ikabakuramo ivyo bintu byose mwonse ayo maberebere mabi yose mwonse muri kanguka mugasubira utangura ubuzima bushasha hamwe n'Imana umwe wese agafatana n'Imana yiwe kuko Imana sireka ndake kumucira ubanza Chris kuko siwe sico njejwe uri kunomva kuko nabo banza bazorugucira voilà ivyo je nsanze ndabizi nta muntu mugatuba turiko turaganira uri kunomva reka ndake kumucira ubanza Imana senga ntayuzi nawe Imana usenga je ntayunzi nanje Imana senga ntayuzi na wewe uri kunomva ariko ari kamatana reka mbwire n'abakunzi bawe abakunzi bacu kuri African TV egome umwe wese akamatane n'Imana yiwe yamenye hari abatarayimenya bisaba ko bayibereka abo batarayimenya rero ni barondera urushengero hari amashengero mazima apana yo yibitangaza aho bigisha ijambo urumva mbere ko abantu bakeneye gukiza bakwepa Pentecote turayikwepa muga muri Pentecote yajya barigisha niho hatari abajavyaha oya bariyo kandi benshi ntujije isengero runaka cyane no hari abakristo hari abantu benshi babapagani naho nyene mugashatse kuvuga iki hariyo n'andi ma eglise badakora ibitangaza cyane kwambaye haga nambaye haga arigisha ijambo vraiment uri kuno na Kristo kumana arigisha ijambo atabitangaza yigisha Rindira sawa abakeneye kwa kanguka nibumvirize kanguka ariko bagume bakijijwe n'ubundi baguma bakijijwe yani n'ubundi baguma bakijijwe gumasenga mu eglise yawe akagwanya ivya kanguka adashaka kuvyumviriza ucumenga abansi abaye umwansi w'abantu bose no Pati tu nkuko nawe bamwemera nawe ni nkuko umuntu agenda akavuga ati ngiye gusengera kwambaye haga ngiye gusengera mu Pentecote ngiye mu Banglikani ngiye mu Bakatolika ngiye whatever urumva agahitamwe ishengero ryiwe ntimucamo muhora rero ngo kubera adashaka kanguka umuce mu bimuhora no nta shengero Imana niri izi ni juste gusa badufashe mu ijambo mugabo Imana izora imitima yacu nibikorwa twakoreye kuri iyi si Imana ishimwe Kristo ndikumana nta shengero afise ahubwo yagize ministry muri za ministry zitani Imana erega na ministry ni shengero none sabana none shengero gasi bijya binyumba ishengero n'abantu afise n'ishengero rinini nta muntu n'umwe ngahi Burundi afise ishengero nk'iryo nawe yarakoranya abantu ahantu hatandukanye erega rike n'ishengero voilà rero nibaza yuko abantu nibo bafata ugutandukanya Kristo ndikumana uko nta bitangaza yigisha burundu je Imana itanyereka naho muvuga ngo si Imana Imana itanyereka ko Kristo ndikumana ivyo namurose ko bibi okay naye kumucira urubanza kubera ba Marcelo bagendana na ba Joel 3 ico ntiyari kugisimba naco ico nogirize ko deba mugabo kubera bijya bintu nagiye ndabona niyo mpamvu nazanye zideba ndavuga sino sindamwanka ni wazi kandi n'inyuma ya zera Imana irakiza umuntu ikamutabara ntubizi gute rindira ntumparirize bamureka guharira
nawe we hari gihe wowe uja mu bapfumu tukirigwana gutya dukorana ntazi kuvuye mu bapfumu kuroga abantu kuraguza utavuye ntazi kuvuye kuraguza ni umuntu wenyene yimenya n'Imana yiwe naje ntuzi ko mvuye kuraguza canke mvuye gusambana ntavyuzi muga umutima wanje hamwe n'Imana yo mu ijuru oya nubu ndagwaye umugongo urafata nkakora siporo nkongera nkasenga dusenga dukora hanyuma nkaca nkira Imana niyanzanira umugabo nzoca rero umugabo kandi we nawe urakunda imanza wawe kubera iki ubukunda ibintu n'abantu koko mu gusoza ikiganiro cyacu rero uno munsi ni igiki abantu bokwiga mu kurondera Imana ico bokwiga nibamenye gukora ivyiza d'abord ijambo ry'Imana riravuga ngo naho mwosenga mu ndimi naho mwokoresha ibitangaza gute mutagira urukundo byose ni imfagusa imbere y'Imana mwijuru nta dini na rimwe rizotudugana mwijuru nta mupastori n'umwe nta profete nta bishop nta apotre azotudugana mwijuru umwe wese azobazwa n'ivyo yakoze turacumura twese turabanyabyaha turabanyantege mwe apana twese ari abantu batajamwe ivyo muri ivyo hariho abantu b'abanyabyaha batazi Imana abo rero bazoyimenya ari twe tuyibabwiye na wewe yes of course oya kandi aho mama muriko muracumura muriko muraga nk'ubu mba nisengeye nize ndi mu mpwemu ungeze kuri kamera mukankura mu mpwemu nkacumura nkavuga ibitabereye reka nibwirira ubutumwa abantu n'abazontuka muze mwandike commentaire muntuka muhejeje ucufuka musenga uvuga ati Mana rabijya commentaire natutse koko kubera iki nimbere y'Imana irayandika kurya nyene wayanditse wakomanse imbere y'Imana irayahojisira mu gitabo cy'ubugingo awe nta cy'urupfu nambabaza ko icyo gitabo cy'ubugingo amura bingene canditse Linda ndababwira nukuri erega haje ndiko ndavuga ubutumwa naho mutanyemera urumva ikindi naco nibareke gufana umuntu n'umwe ikindi naco dukundane kuko wanka mwene se ijambo ry'Imana rirabivuga neza abari umwicanyi tureke kuba abicanyi hariho abantu bimvira ngo gufata ngo nkoho ukaja mu kibira hariya canke gufata ukagenda mu mupangu ugatema umuntu ukarasa umuntu ngo nubwo bwicanyi no kwanka umuntu ubu uri umwicanyi tupu murumva ubu rero abantu benshi barankana nibabivemo bakundane turi bene umugabo uyu umwe dukundane kuko ntaho tuzoshirana twese twese urupfu ruraturindiriye tuzopfa twese nta numwe azosigara acunze iyi si nta numwe azorusimba kandi mumenye aho turiko turagana ni habi nyimba zamusaba Imana ibereka revelation yakazoza ibiri nyuma hari gihe ndabibona nkumva n'ubwoba nkajugumira nkumva n'ubwoba bwo gusubira kuryama hari gihe mbwira Imana sinkeneye kwereka uno munsi urumva ni murabe umwe wese yirabe ahari karagenda eske ndiringana n'Imana yanje gute tureke guhemukiranira fata mugenzi wawe ko muvukana fata umuntu uzi n'utazi umufashe fata ikibazo c'umuntu uzi n'utazi ucikorera ku mutwe wawe niho tuzobona Imana sino ntaho turiko turava ntaho turiko turaja tureke kwishinga za miracle niwe wenyene kandi bitangaza ni twebwe tubihamagara ureke gusenga Imana z'abandi mutazi muzosanga muriko musenga z'abayari katikanye yes koko ndagushimire cyane nanje ndagushimire Frank yes wakoze umwanya washoboye kumpereza nza ko n'ikindi gihe kandi washoboye kandi kunyita cyane murazi ko ndi umwana mwiza yes merci beaucoup wowe usadukuriye kuva kuna gushaka kumera ya African TV yari koko Claudine asante sana